Okay. Uyu munsi tugiye kuraba ifilime y'abantu banininya, ifilime y'amajeya. Mukunda kuvuga ngo amajeya. Uyu munsi niho ngiye nabazina amajeya nyamajeya. Ico no gusaba no gukora subscribe hanyuma tukabandanya turi kumwe kuri runo boga rwacu filime ngufi. Mbere yuko dutangura ikintu no kwingenga cyane, banza ukora ku kajambo kaga subscribe hanyuma dutangure filime yacu. Dutanguranye n'umwana yari yicaye wenyine, bisa nkaho uyu mwana afise agahinda kici cyane. Uyu mwana dutanguranye bamwitwa Sofia. Uyu Sofia nta tiro agira mwijoro, nta tiro na rimwe afise, yarabayeho mu gigo c'imfuvyi, abavyeyi biwe bose bari barapfuye. Kuri ivyo rero yari umwana wo afise adagira tiro, yirwa atembera mwijoro, ugasanga nyine ibintu bimeze nabi cyane. Yaguma atembera nta tiro yigeragira, hanyuma yaguma afise n'ubwoba bwishi kubera yaguma yumva yuko hari umumuzehe aza gatora abantu mwijoro, umuntu w'iki jitu azagatora ubwana mwijoro akagenda kuburya. Kuri ivyo rero kano kana kari gafise ubwoba bwishi cyane. Kuri ivyo rero kumvise hari ikintu kigwa hasi hanze, kagenda kurunguruka karaba ico kintu kirimo kiragwa hansi ni giki. Karitegereje kabona n'inyabu zirimo zirakinisha, kimwe batamwo umwanda. Kaguma kitegereza neza, hari ukuboko kunini nyakabonye, uko kuboko kwahise kuza kuvyura cyakindi batamo umwanda. Ni kintu cikijitu kinini nyabana, mukunda kuvuga ngo ni jitu ngo ni jeya, ni kintu cikijiya kinini cyane. Ico kijiya cyahise kibona yuko uwo mwana yamaze kukibona, cyatinya ko hari umuntu ashobora kukibona, cyahise gifata cohereza ukuboko kigenda kumufata. Karagerageje guhunga kifuka ubureta, ariko gwa rujitu wahise rugaterurana n'ubureta ruhita ruragenda. Runo runtu biboneka yuko rutinya abantu. Hari ukuntu gwikamufura nyene rukinyegeza rubonye abana abantu nirishaka yuko bashobora kurubona, nakajya kana kuba karubonye ruce rugatorwa hese rukagurukana mu mbirere mwisi y'amajiya, mwisi y'ibijitu, rugihita rugatwara mwisi aho rutuye. Akana kagishikayo ibintu byose byaragatangaje kubera ikintu kibaho cyose ni kinininya, ikintu cyose kiri muri aho ni kinininya. Kagerageje guhunga ariko byaranze. Runo rujitu tangura kubwira ati nuhunga urapfa, nuhunga ukava ngaha uri buze gushobora gupfa. Akana Sofia katanguye kugira ubwoba bwishi cyane kubera ntabwo kabona yuko gashobora gupfira ngaha. Urujitu rwashishitse rugafata rugashira mu nki kugira rushobore kukajya. Akana katanguye kubabara akavuga ati none ugomba unyice, ariko n'urujitu hari ibindi bijitu gumvise hanze. Akana gatangura kumubaza ati mbega ino hari ibindi bijitu? Ubwo rujitu rutangura kuvuga ati ino hari ibijitu byinshi cyane, kandi bino bijitu byose bijya inyama z'abantu, bijya inyama z'abantu. Kuri ivyo rero nawe bakubonye bokujya. Kace kavuga ati none we nawe uribuze kunjya? Runo rujitu kwavuze ati wapi je sinjya inyama z'abantu, je nirira imboga zonyine, ariko bone bagufashe bohita bakujya, jewe nta nyama z'abantu nigera njya. Akana ka Sofia kace katangura kumubwira ati none nyimba utajya inyama z'abantu kubera ikibanza nyingaha. Ino jitu ryatanguye kumubwira ati cyatumye rakuzana ni kubera wambonye, sishaka yuko wari kumbona, kubera umbonye ushobora kubwira abantu, abana b'abantu ugasanga baje kutwada kinini wacu, ugasanga nta mutekano dufise. Niyo mpamvu rero nakuzanye, niyo mpamvu ntashaka umuntu ambona. Kuba nakuzanye niwe wabigize, kandi ntiwemerewe kuva ngaha, tuzobana ibihe byose. Ariko umwana yavuze ati je sinshaka kuguma ngaha, ashaka kwitahira bana. Ariko ino jitu ryavuze ati ibyo uvuga byose ntabwo vyumvikana. Ijitu ryahise rimuterura rice rimushira ku kintu kugira arabe ko yoshobora kuryama, arabe ko yosinzira. Ariko kano kana nta nzozi ama nta tiro kigera kagira mwijoro nigashobora kuryama. Rero byagumye biza biraganira. Kana kahari ibintu kabonye biri mwicupa vyererana, bisa nk'ivyererana. Katangura kuvuga ati bino bintu nibike. Rino jitu ryatango gasobanurira ati zino ni inzozi, inzozi zimeze gute? Cyagati rero zino ninzozi zirafisa akazi kazo zikora, nizo zituma umuntu ashobora kurota neza. Kano kana kahise kavuga ati izo nzozi rero ntaco bizintwaye kubera je ubwanje sinigira sinzira. Ariko wa muze yatanguye gusoma igitabo kano kana kari kazanye, harimo inkuru ziryoshe gushika kakana kahise kajyama. Wa muze yacatora inzozi ahita agashiramwo, zanzoza kizigashiramwo. Kahise kavyuka, gatangura kubona rya jitu ryajamye, kace gatoroka, kace karirukanka. Ariko kamwe karirukanka kahuye ni jitu rinininya, ijitu rinininya risumbana rya rinde. Ijitu ryahise rigafata rica riragakororera mu kanwa, leta rirakameza. Akana kashidutse kabona kari mwitiro, karagize ubwoba bwishi cyane, ntikahora kajyama. Ariko uyu munsi kari kajyamye, katangaye kuvuga ati narimwe ndarota inzozi mbi bwana, inzozi narimwe ndarota, ariko naryohewe kuba najyamye. No muze yatangaye kuvuga ati izo nzozi warose zizokuba ivyanyavyo, ngomba gutoroka, uzohura n'ibijitu hano hepfo, ari ibijitu binininya cyane. Kuri ivyo rero nuvuga ngo uratoroka, uzohura navyo uzosanga bikugiriye nabi. Haiza kanya hari urujitu runini yagwaje, no rujitu rwari rumeze nk'ugwakomeretse ukuboko, wace ruza rushaka kugira uno muzehe ashobore kuruvura kubera sanka muganga asanzwe akorera ngaho. Urujitu rwatanguye kumubwira ati je rero shaka uvure, ariko gumvise umengo hari
hariho akamoto rutangura kumotega umuntu utangura kuvuga ati ngako numva umengo hari umwana w'umuntu gwatanguye kumurondeza kugira rurabe yuko go mufata kubera gumva umengo hari mwara moto umuntu akana kaciye kagenda kinjiza mu ruribwa ruraho sinzi kari imboga inke kino kijiti cyaciye kivuga ati kino kintu numva kino kiribwa numva kimotera neza reka ndakije ariko no muzehe yavuze ati ico kintu wibuke nukijya uribuze guharisha uribuze gucibwamwo kuri ivyo rero vyo bavyiza ukiretse wibuke harimwo kakana gwahise vuga ana navyibagiye bana yuko je bino bintu bimerera nabi wahise rugita hasi hanyuma ruca ruvuga ati we muzehe rero ntumenyere bana gwahise gurusohoka kano kana kacikava mu ngaha akana karatangaye cyane kabonye imengo hari bijitu binini nya n'uyu muzehe bimusumba cyane no muzehe yatanguye kuvuga ati rero jewe harakazi ngiyeko ariko no mwana yaramubaje ati ugiye kukaza kahe rino jitu mu ry'umuzehe yahise ramubwira ati ngiye kwegeranya indoto zira ahantu kano kana ka Sofia nako kahise kavuga ati bishabwa tugende tujanye ariko ino jitu yavuze ati ntangorane turajana batanguye kuraba bya bijitu basanga ibizitu byose byamaze kuryama bahise batangura kubitambuka wa muzehe wacu yajitu muzehe yahise ritangura kubakurikira ari ku rujitu runini yarubagwa agafasha ati wa muzehe ugiye ndazo ushobora kubugiye mu bana b'abantu wewe ugiye kuduteranya n'abana b'abantu ushaka bazohapfe batuzi rusange baje kuturimbura birabonekana ano majitu atinya abantu twikomera amashibana urujitu rwaramufashe rutangura kumugira nabi ariko uwa mugabo wa mujitu w'umuzehe yatanguye kuvuga ati raba imvura igombigwe bino bijitu biraboneka biratinya imvura cyane bikimara kubona imvura igombigwe byahise byirukanka bica bituma ujya musaza hamwe na wa mwana baronka uburyo bahunga uno musaza bamwitwa Pigni kuri ivyo rero Pigni hamwe na Sofia bahise barabandanya urugendo ijitu rino jitu ryatanguye kumubwira ati jewe mfise ubushobozi bwo kumva nisazi iri mwiraguruka ndayumva kuri ivyo rero matwi yanje arumva cyane kano kana ariko niko nticyashoboye kuvyizera baragiye bashika ahantu hari igiti kinininya impande hariho n'amazi yaje ryahise rinangira mu mazi n'umwana nawe ahita asimbukirayo bose bagenda muri ico giti ico giti gikorora amama y'indoto ni nka mama abakoroka mama y'imvura ubusanga arimwe arakoroka barasamye indoto nyinshi cyane barazibika indoto mbi indoto nziza bace baragenda baciye batangura kuba bagenzi rino jiti ry'umuzehe n'uno mwana batangura kuba bagenzi itangura kumubwira rino jiti nkuru ibabaje n'umubwira ati hana abantu bose banyitwa Mirikimo iryo zina ryambabaza cyane ariko hari umuntu umwe yanyiswe izina ryiza amwitwa ngijiti y'umugenzi kuri ivyo rero iryo zina ryaranejeje cyane uyu mwana nawe Sofia icyavuga ati nange nzoza ndari kwitwa ntugira ikibazo ijiti ryarogehewe rya cyane byahise bifata umwanzuro bagenda ku isi batangura guha abana indoto nziza buri umwana ajyamye bamuha indoto nziza wibuke bari bagiye gutora indoto nziza uno mwana yatangiye kuba ati none bino bintu bijanye n'indoto ni nyina wawe yabikwigishije ariko rino jiti ryaciye rivuga ati je nabayeho kuva isi ikiremwa jewe ndi wa kera rero nta muntu yabinyigishije jewe mngana nisi kano kana karikanze cyane baca bafata umwanzuro wo kugenda ariko bari mu nzira bamwe baragenda kana kiba kavuze ko kibagiye ubureta bwako arino jitu ryahise rimenya yuko kano kana kari mu bibazo amajitu yandi ashobora kuba yamenye yuko kano kana kari kariho yatanga kuvuga ati rero ubuzishobora kugutwara nyimba ubureta bwawe wobwibagiriye kuri iriya sindimwo ntabwo ashobora kugutwara kubera amajitu yamaze kumenya yuko hariho umwana w'umuntu kandi amajitu agubonye yoca akujya ariko no mwana ntashaka gusigara atanga ngo ati jitu jewe shaka tujane ariko ijitu ryaravyanse rivuga ati je ndagiye ijitu ricaragenda ariko no mwana ntashobora gusigara ngaha wenyene yaramaze kumenyerana na rino jitu ijitu ryashatse kugenda ariko mwana avuga ati ngaha ni ngombwa nkoresha umupango kubera ijitu zishaka ko rishobora kunsiga rino jitu ryavuze ati hari uyundi mwana nigeze gutwara nawe byamugendekeye nkuko ijitu amajitu acara mujya kuri ivyo rero nawe sinkeneye yuko ushobora gupfa nkuko ariko ino jitu kano kana kavuze ati je wana ndakeneye ko dusubira nayo ntaco nzoshobora kuba akana kace kagenda kiterera hejuru jitu ryahise rigasama kubera kano kana kari kazi yuko ni rino jitu ridashobora kwemera yuko kamererwa nabi jitu ryahise rigatora bigenda bijanye ariko bya bijitu binini byamaze kubibundira byamaze kwitegura byamenye yuko hari umwana w'umuro byaciye bifata kaka jitu byafashe muzehe jitu bitangura kumubaza ati buno bureta twabonye gano bwike ariko byatanguye kunyaya bagize ibintu byose kugira birondera urya mwana umuzehe yararakaye acatora urunuguruhirirwa kumuriro atangura kubihindagiza bino bijitu bitinya umuriro cyane akana karavuye bijitu bikimara kugenda acabona ifoto y'umwamikazi acaronka iciyumviro atangura kubwira ati rero reka dukore indoto izo ndoto zizozikire umwamikazi tumubwire ikibazo kiri ngaha kuri iyi si umwamikazi ndazi azodufasha usange ari mwarahindura hano hantu hamere neza dukoreshe umupango tumugirire indoto imwereka ukuri kose bahise batangura gukora indoto chapu indoto batangura kuyikora indoto bashobora gushira umwamikazi kugira umwamikazi arote hanyuma ashobore gutabara kino
kino kigwa kino hano hantu basanzwe baba, iyo ndoto bahise bayishira umwami kazi yarose indoto mbi cyane. Uyu mwami kazi yatanguye kuvuga ati je naraye ndarota, mbona ko hari amajito ajya inyama z'abana b'abantu, nivyo bintu nemwe ndarota. Ariko n'umukozi we yatanguye kumubwira ati wapi ivyo bintu mwararota sivyo. Ariko n'umukozi akimara kuraba ku kinyamakuru yacatangura kubona ko hari abana bamaze imisi babura, batangura kuyumvira ko ari ibintu biri serious. Kakana karaje gatangura kubabwira ati rero ibintu mwasomye ibintu mwarose nivyo, kubera hariho ikigwa, hariho ijitu, amajitu ajya abantu. Ariko hari jitu rigenzi ryanje bagitwa pigni, yo jitu nimuzorigire ikintu na kimwe, ariko ibindi bijitu vyasabwa muzobikorereko. Ijitu bararihaye ikazi ibwami, hanyuma baza batora iraramani, baracora umupangu w'uburyo bazobigenza. Ijitu ryahise ribatwara iwabo w'amajitu kugira baze bahangane na bino bijitu, kubera bino bijitu bibayeho nabi. Kuri ivyo rero umupangu wari uri hivi, umupangu wari umeze nk'uko rino jitu rya pigni nuno mwana bari buze gutengeneza indoto kugira baze guca bashira muri bijya bijitu bitangure kwicuza. Kuri ivyo rero no pigni yatanguye kuvuga ati nabuze igikoresho notuma nocisha mu zino ndoto kugira zishikire bijya bijitu. Kuri ivyo rero sinzi ngo zino ndoto ziri buze kubashikira gute. Kano kana kararavye izo ndoto gatangura kugirane kwiyumvira kaca karazitwara za ndoto, gatangura kugira akazishire muri bino bijitu bishobore kurota vyicuze. Ariko urujitu rukuru rwarababonye, ariko nubwo gwababonye kakana karamenye gwa rucupa gwa ruri mu indoto, zitangura kwinjira bino bijitu bitangura kurota vyicuza. Nukuri twakoze ibi nibi vyicuza, ariko runo rukuru indoto yaranse kugwinjira rurayisokora, rutangura guhangana na ka pigni, rutangura kugwana nako na Sofia, baragwana. Runo rugabo gwashakira mu marizi, runo rugabo gurujeya, ariko rugiye kumutera ingumu, indege zamaze kwashika zirutera imigozi. Hanyuma ibijitu vyose bica bitangura gufatwa, babiboha ku ndege, baca babitwara ku kigwa ahantu kugira bizobeho, ikigwa gitoya kugira bizobeho bidashobora kujya inyama z'abantu. Bahise babitwara ahantu, bino bijitu wibuke bitinya amazi, babitwaye mu kigwa hagati ntibishobora kuja mu mazi ngo minwe biroga. Bahise baza barabiha imboga, ibintu bidashaka, ibintu bitarimwe inyama. Ibijitu byarababaye, ariko niko bishobora kubaho. Umwana nawe yaciye atwabwa ibwami kubera yatabaye, yatwawe ibwami atangura kubaho ubuzima bumeze neza. Mu kuvugana na wa pigni, wibuke pigni yamubwiye yuko afise amatwi yumva nisazi. Kuri ivyo rero baraganira cyane, ibintu bikagenda neza cyane. Cyo nakubwira coco ntiwibagire gukora subscribe kuri no rubuga rwacu filime ngufi. Iyo ukoze subscribe bisha bituma tuzana izindi filime twatoranije zimeze neza cyane. Kuri ivyo rero wewe akazi kawe no kudukorera subscribe, hanyuma akandi kazi ukakaduhebera. Cyo nakubwira coco ko bakoze subscribe mushimwe, n'abatarayikora namwe nyene ndabashimira. Hanyuma namwe mukomeze kuyumvira kuyikora, dukorande twese. Bye bye.